wese arindese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'intahingira akamaro turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu yaduhamagaye kandi akanaduhuza. Uyu mwanya tugomba dukurikirane ikiganiro tugomba gukorana n'uwitwa Butoyi Languide. Mu minsi heze twarabahaye intahe yiwe, intahe imaze igihe kitari gitoya kuri chaîne y'Umuco Wera TV. Uwikeneye arashobora kwandika Butoyi Languide, iyo ntaca yibona kandi turaheruka no kuyibaha muri no group. Ni ikiganiro yaduhaye adushingira intahe iryoshe cyane ahavuga uburyo yari umukizwa amara bivamo arishingira yishingira no mu Isilamu, ariko mu nyuma birangira agira ubuntu n'Imana, Imana irahindukiza umugabo we warakizwa, ariko byamushizemo ikintu gituma yo kumva yotanga message kuko yaragize hari ibibazo yagize bitandukanye. None rero tugomba tumuhe kaze, no muvukanyi wacu kandi anezerwa no gutanga intahe akabwira abandi ivyo bakomeza. Muvukanyi wacu Languide turakwakiriye turakuramukije mu izina rya Yesu. Tunezerewe no kongera kuvugana nawe no kongera kuganira nawe, harashize igihe udushingiye intahe, none turakwakiriye n'ubu ubanza uramutse abakunzi b'intahingira akamaro, hanyuma tuce dukomeza n'ikiganiro. Turanezerejwe no kuba twongeye kukuronka mwene Data Languide. Yesu nashimye cyane, ashimye cyane. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nanje ndabashimiye cyane ukuntu mwongeye kunyitwararika, Imana ikabakoresha mugasubira kunyibuka. Imyaka yari haciye ari myinshi, imyaka ishika nk'itatu, ariko ndashimye cyane nongeye kumva musubiye kundondera. Umwami Yesu abahezagire. Amen. Amen. Namwe abahezagire cyane mushiki wacu Butoyi Languide, Imana iguhezagire. Ariko mbere yo gukomeza ngira wo banza ukidondora ko batakuzi, kumbura batumvise intahe ya mbere nabo turashobora kusubira kuyibaha nta kibazo, ariko reka ubanze widondora batakuzi. Hama ku mazina nitwa Butoyi Languide, nkaba mvuka Muyinga, komine Muyinga, nkaba nsengera mu ishengero rya Pantecote Musiyoni Mukoni. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze namwe, Yesu abahezagire. Reka ariko kumwidondoro wanyu tubanze tubongerere koko kumburengira mwarimu wavyibagiye, musanzwe musengera ku rusengero rwo mu Kizungu, ububwiriza buri mu gisagara ca Muyinga. Muririmba muri korale nziza cyane, iririmba indirimbo nziza gose, yadusoreye indirimbo z'inkoramutima ziryoshe. Korale ifise abacuraranzi bazi gucurarangisha ibyuma byabo bigezweho, bazi kubikoresha neza pe. Ego umunsi tugera hiyo byaratushimishije. Ni korale rero yitwa Elayono. Kumbure turaza kwifashisha indirimbo imwe yanyu kugira ngo badukurikirana bayumve. Nuko rero iyo niyo korale musanzwe mukoreramo ibikorwa by'Imana ku batari babizi. Hanyuma rero tuce tugenda n'ikibazo ca mbere. Murabona mushiki wacu Languide mwadushingiye intahe, mwishingiye ku mugabo Isilamu. Ni ibintu bisanzwe bizira ku bantu b'Imana tubakizwa, kirazira kandi no ku Isilamu nuko nyene kirazira ko batwara uwo bita umukafiri, ariko nitubizi ngira yari yo nzira Imana igomba gucamo. Ariko kuri batoyi bawe bashobora kuvyumva, kumbure bakabigibiha iyindi ntumbero, bakagira ati na Butoyi Languide twarumvise yarazanye umugabo adakijijwe hanyuma aratinda arakizwa. Ni mu buryo bw'ivuga butumwa, na jewe naho nobana n'umupagani nzomuhindura
canke asenga izindi mana canke yizera ibindi bintu. Dusanzwe tusoma mu ijambo ry'Imana yuko atari vyiza yuko umukizwa yifatanya n'abatizera. None nk'abatoyi bawe bashobora kumvira iyi ntahe wadushingiye, bakibwira bati naje nzotwarwa n'udakijijwe, canke umuhungu akibwira ati naje nzotwara udakijijwe, nzomuhindura ndamushikanye mu nzu kazima nkunda. Wumva wo mubwira iki? Wo mubwira ati ni sawa, bandanya urugendo na jewe umugabo wanje yarahindutse, n'uwo wazohinduka. Wumva abantu bibaza nk'uko intahe yawe ushobora kuyifata ukundi, wobagira inama iyihega mushiki wacu Rangwide? Hama Yesu nashimwe, murakoze cyane kumbaza kino kibazo. Hama nka bene wacu batoya banje sinobahanura ko bobigenza nk'uko jewe wanje kuba yarahindutse n'ubuntu Imana yangiriye kandi yarakoze cyane. Suko bose babigenza nk'uko nabigenjeje ngo bagaruke mu gakiza canke ngo bahindura abagabo bagaruke mu gakiza. N'ubuntu Imana yangiriye cyane, ego yarakoze iragahezagirwa. Ntiboca babigenza nk'uko jewe nabigenjeje, kuba yarahindutse akaba umukizwa akaba umukristo, hari igihe bobo bogenda mugabo ntibahinduke. Ariko rero naho yahindutse, murumva yuko akanywafu k'Imana kabanje kunjako. Muhezagirwe. Muhezagirwe namwe, muhezagirwe kandi muhezagirwe. Hanyuma ndi umunyamakuru ariko kandi ndi n'umuvugabutumwa. Numva no kongera ko kuri bimuhejeje kuvuga kugira nanjye ntanga impanuro, kandi gutanga impanuro n'umuhamagaro wanje nta cyagezwe kibibuza. Numva no tanga impanuro nifashishije icete Paulo yandikiye ishengero ry'i Korinto, igice c'indwi umurongo wa 16. Uyu murongo no uha abantu bibwira ko gutwara umuntu adakijijwe cyangwa gutwarwa n'umuntu adakijijwe ataco bitwaye, kumbure bakibwira bati nzomuhindura nzomusengera nta kibazo. Paulo abo bantu yarababwiye mu cete yandikiye ishengero ry'i Korinto. Ni cete yahereye ko ca mbere, ni igice c'indwi n'umurongo wa 16 handitse ngo, yewe mugore ubwirwa n'iki yuko uzokiza umugabo wawe? Yewe mugabo ubwirwa n'iki yuko uzokiza umugore wawe? Nico mushiki wacu Butoyi ahejeje kutubwira. Nawe avuga ati kumbura hari igihe bitoza kubera nkuko vyambereye jewe n'ubuntu, kandi nubwo bwabaye ubwo buntu murumva yuko naciwe ko n'akanywafu, kuko yarabonye ibihano bidasanzwe, yaragize ibitero byinshi, sinovyita ibihano ariko yaragize ibitero bidasanzwe bituruka kubo bahora basengana n'umugabo wiwe. Ego bituruka ku Mana umugabo we yahora asenga, biraza biramutera. Nuko niko no bivuga kuko yarahejeje kuyivako akayiheba. Apoloni yavuze ngo nta mwami yoreka abantu bamuveko nguko nyene hama ngo abireke uko nyene. Nico cyatumye agomba gutangira mu Kristo. None rero Paulo agira inama abaza umuntu ati, wewe ubwirwa n'iki yuko uzohindura uwo mubakanye? Iyaba ariko bimeze, iyaba dushobora guhindura abadukunda bose, abo dukunda bose, imiryango yacu yose yokijijwe, twoyijanye mu ijuru kabisa. Abana bacu bose bokijijwe. Muramaze kubona abana b'abakozi b'Imana usanga ari bigaba. Iyaba bikunda yuko dufise ubushobozi bwo guhindura bagenzi bacu, nta miryango yacu yorangije itakiriye agakiza, nta bana bacu borangije ubuzima bwabo batakiriye agakiza, ndetse no kwisi nta numwe yotubana umupagani. Nivyo ukunda twoca tubahindura. Ariko none rero wewe umuhungu ugomba gutwara umukobwa adakijijwe ngo uzomuhindura, nagomba ndaguhanure bireke, gezaho bireke kabisa. Nawe mukobwa wumva utireka ntwagwe n'urya muhungu nahadakijijwe nzomuhindura, kazima nzi gusenga, kazima ndi muri kora, sigaho garukirizaho. Ubwirwa n'iki kuzomuhindura? Ko abandi benshi byatunaniye kubahindura, imiryango yacu byatunaniye kuyihindura, hari abana b'abakozi b'Imana byabananiye kubahindura, wewe ubwirwa n'iki kuzobahindura? Ko na Yesu abamwumvirije bose atabahinduye, ko na Samweli abana we atabahinduye. Abana ba Samweli bari bigaba. Usomye muri Samweli wa mbere kumbure cyangwa
mu bami kumbure ba kabiri, ntiyashoboye kubahindura. Ubwirwa n'ikiwe kuzobahindura? Ubwirwa n'iki kuzohindura mu bana? Sigaho rero, nagomba ndakwinginge, sigaho, garukiraho, Imana igufashe, Yesu aguhezagire. Mbere yo gukomeza n'ikibazo kigira kabiri, twari tubabwiye iby'abana ba Samweli yuko atashoboye kubahindura. Turiko tuburira umuntu wese agomba kwifatanya n'abatizera mu rugo ngo bashinga umuryango ko hari ikintu kibi. Ntibikunda, biragoye, noneho ntibikunda we kushobora guhindura umuntu. Na Yesu yavuze ngo ndazi ko ari kigoye kwemeza abantu ngo bahinduke. Nari ndababwiye inkuru za Samweli yuko bitakunze nawe ko hindura abana biwe, nkuko abapasiteri benshi badashobora guhindura abana babo, bishika ugasanga abana babo n'ibigaba. Ni inkuru dusanga mu gitabo ca mbere ca Samweli, igice c'8 umurongo wa mbere. Reka mbanze ndahasome gato mwumve. Havuga ngo Abisirayeli basaba Uhoraho ngo bahe umwami. Umurongo wa mbere uvuga ngo maze Samweli ageze mu zabukuru, abahungu biwe abagira abacamanza b'Abisirayeli. Imfura yiwe yitwa Yoweli, uwubuheta yitwa Abiya. Aba bacamanza b'Berisheba, yamara abo bahungu biwe ntibari n'ingeso nk'iziwe, ariko bakebereje gukurikira inyungu mbi, bakarya ingurire, bakagoreka imanza. Uriko uravyumva, abo bari abana b'umuherezi Samweli, kandi Samweli muzi ngene Imana yamwemera cane, yagumye mwikugura irikivugisha, Yeremiya ikivugisha, yaramuvuze cane, yari umuvugishwa mwiza Imana ikunda. Nuko bibwirwa benshi bikumva bene byo. Reka dukomeze n'ikibazo kigira kabiri, twibarize inshuti yacu Butoyi Langwide. None ga Langwi, nkubaze kano kabazo nako, kuko numva sinumva neza umugabo nyene yavyitwayemo. Wewe muramaze kubana, yamaze kwemera gukizwa, ariko mumaze kubana usamye inda, ugize ibibazo byinshi, abadayimoni batanguye gutera amajini, kumbure arungitswe nabo bahora basengana n'umugabo wawe, bakukoreye ku bupfumu bw'umurengera, bakujana mu kaburi, baziza bagukuraho uryamye, bakagutwara ibintu nyene byinshi watubwiye. Umugabo wawe amaze kubona ibyo byose, ko yari asanzwe agukunda, ubwo ntiyabonye yuko yishize mu mutego gukurikira izina rya Yesu, akabona noneho umugore wiwe ari atanguye guhura n'imyaku, uriya samye, umwana capfa, ibintu bidasanzwe, ntaho yo baciye yipfuza gusubira mu idini yahozemo ko atari bwakomere mu gakiza, canke ngo yipfuze kukujana mu bapfumu. Iyi ntambara yagufashije kuyigwana gutega mwene data? Yego, murakoze cyane kumbaza ikibazo kigira kabiri. Murakoze. Hama kwico kibazo umbagije c'umugabo yuko amaze kwakira agakiza akaca abona izo ntambara ntanguye kujamwo, ni koko umugabo wanje yarankunda kabisa. Yego, Imana imuhezagire. Hama izo ntambara nagiyemwo amaze gukizwa, atarakomera mu gakiza, sinigeze mbona amba kure, sinigeze mbona anturubika, sinigeze mbona anambwira ko yonjana mu bapfumu, nubwo atari bwamenye gusenga neza. Yarasenga mu majambo makeya, ariko Imana yaratwishura mwayo majambo. Ntiyigeze anturubika canke ngo ambwire ngo tugende mu bapfumu. Yarasenga mu nkomezi ziwe zike, kuko ntiyari bwakomere ngo amenye gusenga. Ariko nanje kubera nari nacumuye ndabizi, nari menyereye gusenga, nabivukiyemwo, kandi nkumva inkomezi z'Imana ziri muri jewe, kuko ngiye nkakura agashashe ku maso, naciye mbona ivy'agakiza bibaye birebire, mpamagara Imana nyene. Haragera igihe numva menga ndayifise kweli, yego numva menga ndayifise mu ntoke. Hanyuma rero agasenga nyene, agasenga ivy'iwiwe nanje nkasenga ivy'iwanje, tukagwana iyo ntambara, ararindira mpaka turose umwana. Hanyuma izo nda ntizakorotse, ahubwo umwe naramuvyaye arabaho, yavutse akomeye, ahubwo iyo yindi bankuyemwo nayo niyo vyitwa yuko yakorotse. Umwami Yesu abahezagire. Ubundi twabanye nawe mwico kigeragezo, ntiyigeza mpinduka, ntiyigeza mpimba ngo ante canke mbone yiganyiye. Umwami Yesu amuhezagire.
amuhezagire nyene kabisa. Gusa ndumva umengo ntimwari bwarangize, banza mukomeze. Hama kuri ico naco c'ukuntu izo mpwemu mbi zantwara, ubundi byaragaragara zari zifise ubuhinga nk'ubuduye ku mutaga n'abandi umuntu kwera atacokemako narakomera ku mutaga, mugabo mw'ijoro niho byahinduka mw'ijoro njyana akaba ariho mpinduka, akaba ari izo mpwemu mbi nziza yego zikanyerereza. Ubundi byantwara menga ndi mu nzozi, ariko ni nka kurya umuntu arota agenda wese kandi aryamye ku gitanda. Ubundi je nagenda wese nka kurya nyine umuntu arota, kandi urazi iyo urose ugenda wese. Ego Yesu yabikoze neza, umuririmbyi niwe yavuze ati imimyore ya Yesu niyo yankijije, ndiwe Kristo umutwaro wanje warawikoreye. Ego nanje yarayikoreye, aragahezagirwa Yesu. Ego aragahezagirwa n'ukuri, imitwaro yacu yarayikoreye, aragahezagirwa cane, kandi Imana iguhezagire. Nuko rero reka tubanze tumira amate, tubanze tunyuzemo gato indirimbo ya korali Elayono, mwene data Butoyi Rangwa idasanzwe aririmbamwo, hanyuma tuye dukomeza. Dukomeze rero nshuti yacu Butoyi. None ubu ndakubaze gatoya mbere yuko turangiza. Umugabo wawe aho bigeze ndumva ko yakomeje. Niyaza ko yakomeje agakiza. None nirihe ububona tandukaniro ry'igihe hatari bwakomere n'ubu, niyihe nyungu ubibonamwo ku bitero iyo biramutse biza ubu nimba bikiza? Niyihe mpinduka ubona ubu na kiriya gihe, ku buryo ikomera mu gakiza ry'umugabo wawe ushobora kuvuga ati ndaribyaza umusaruro, urugo rurifisemo umugisha uku, ku buryo kumbure umudamu yoba afise umugabo atarakomera mu gakiza, canke umugabo byagoye ko ashikama mu gakiza ubona ati hari icyo ndamuryanye, mbere byo gutera no ko namusengera canke ukamwifuriza ko umugabo we yokomera mu gakiza. Umugabo wawe ubu amaze gukomera mu gakiza, niyihe nyungu ubona yiyongereye ku bijyanye n'intambara mu Rwanda? Yesu naguhezagire ugira kandi hama impinduka yahindutse ubu nuko tuja hamwe tugasenga Imana, kandi nkabona ko yakomeye, kandi nkabona ntaco munyiganyiza. Ubundi bimwe vyambako mwijoro urabona ariho ukija kubaka kenshi ubutinya umugabo,
kenshi ubutinya umugabo ntiba muri sanzurana, hariho ivyo namubwira n'ivyo ntamubwira. Yego bimwe narabimubwira ibindi sindabimubwire, ibindi yabibona nyene sinzi ukuntu yabibona, mugabo ntiyigeze anjyagagura, ntiyigeze ampinduka. Yarabona ko umunsi umwe Imana izobidukuramwo. Hama rero ubu icanyongeye intege nuko ubu dusenga Imana tuyisenze, iyo ariko arasenga ikinyereka yuko yakize yakomeye mu gakiza, nuko iyo ariko arasenga azitiriza izo mpwemu mbi ntizize kudutera mw'ijoro ngo zitubuze amahoro. Kandi ikinyereka ko Imana yatwumviye nuko iyo ndose ubu ndota ibifise akamaro, sindota ivy'impwemu mbi. Ubu ndaryama nkasinzira, sincirirwa ndayerera, sinkiryama ngo ngumenyerera, ahubwo ubu ndaryama nkasinzira. Iyo Imana ibonye naho ko ndota ibigira akamaro, ubu sinirirwa sindara ndayerera. Ego iyo ndose ndota ibifise akamaro, nkumva ndose ibintu vy'Imana vyiza. Umwami Yesu abahezagire. Nawe Yesu aguhezagire cane mwene data butoyi, urakoze cane, urakoze gose. Ibindi bibazo byose twari twateguye ko twokubaza twumva bamaze kuvyishura, kuko twakurondeye kugira ngo twishire ibibazo bimwe bimwe tumenye uko umutware yakomeje agakiza. None urumva byose umaze kubisubiza, kandi urumva ko ari amashimwe menshi cane. Nuko rero turagushimiye cyane muri iki kiringo cyose giheze. Turizigira yuko hatabuze izindi ntahe ushobora kudushingira. Turakwiteze vuba, kumbure nitwa kurondera uzongera utwitabe kugira ngo udushingire izindi ntahe zifise ikimaze gishobora gukomeza abantu muri iyi myaka 3 canke imbere yaho. Turazi kutabivuze byose, turazi ko ushobora kutuganiriza kandi bikagira ikimazi, kuko irivuga butumwa rigera kure naho umuntu atari bushike. Turabigushimiye rero, twizigira ko tuzosubira vuba. Namwe murakoze cyane, Umwami Yesu abahezagire. Ego ndabashimiye cyane kwiki kiganiro muhejeje kugirirana nanje, biciye binkomeza ubugira kandi. Umwami Yesu abahezagire. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze
twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera